ni gihe ciza ntituriko turiyararaza ariko turiko turatanga impanuro umenye ngo mariage ni ikintu kiri trop sérieux kandi kiva ku Mana ntibagikinisha nimba uri muri fiançailles menya ivyo urimwo menya uri kuraja menya objectif menya ikikujanye ibi je ndiko ndababwira sinaronse umuntu jya bimbwira sinigenze ndonka umuntu ampanura ambwira ati Claude burya nyene bimeze uku birababaje cyane ukaje ubona denku biraheze canke ngo wumvise ngo ari kumwe n'uwundi doke birababaje ariko nk'umukobwa nagoma ndakubwira cyafise ivyizigiro vya kazoza abahungu si wonyene ubonye mutandukanye abahungu barahari bakunze kuvuga ngo abahungu barakenye bon sindabije ico kintu naco ndibona ko nanico nzi mugabo abahungu barahari kandi uwo warahari ego nagomba ndakubwire ngo kazoza kawe ni kanini nya cyane kandi tanke ukiri muzima nimba uyoyo nimbagiye hari ibyizigiro by'undi muntu ahari ku nzira yawe muzokumvikana mugakundana kandi akagukunda akaguha agaciro wowe uri umuntu adasanzwe uri umukobwa mwiza Imana yakuremye neza rero si kuvuga ngo wihe ibyizigiro niko biri uyu nimba yaragukunze biguhe sinye yuko hari undi muntu azogukunda ari ku nzira yawe uyo petetre ahubwo ubishimire n'Imana kubona agiye hari gihe kunakubabaza gusumba udusanga uri kuricuza ndabisubiyemo ku kintu utazopfa kuko hariho umugani baraca ngo uyo amazi asesetse nibayora kirazira kuva muri relation utarafata ikosa ku muntu ivyo oye nimba muhungu uri kuranyumviriza n'umukobwa uri kuranyumviriza kirazira gufata decision kuva muri relation umuntu utaramufata mu ikosa wowe nyene umwifatire basi kandi nibaza yuko nubwo uri mufatiramwo mufitiye umugambi wo kubana solution si kuca umuheba kuko si umumarayika ufise si umuntu yakorotse ava mu ijuru umumarayika agororotse nimba umufashe mu ikosa murashaka kukiganirako nimba ubabaye mubwire ko ibyo bintu yakoze cyangwa ibyo bintu bamwumvise ko atari byiza ntivyakuryoheye hama mubandanye relation kuko umenye ngo abantu ntibakundwa n'abantu bose hari abantu bashaka ko babateranya hari abantu bashaka kuva muri iyo relation hari abantu wanashaka no mutipe wawe wamukeneye menya ico hitamwo menya ico ushaka kumva hitamo ubuzima bwawe kuba bwiza ubugire neza wowe wenyene hamubandanye amajambo arica canka gakiza rondera rero ayagukiza yonyene nimwegera agatebe mutore telefone zanyu mumvirize koko tubarire bimeze gute Hello bakunzi ba Akamo TV turabaramukije mwese aho muherereye bonjour canke bonsoir bivanye n'igihugu urimwo hama tubaha ikaze cyane muri kino kiganiro kidasanzwe ikiganiro twakutumiyemwo umukunzi wacu umutumire mwiza adasanzwe reka tumuha akanya yidondore ababwira uwo ari we yongera tubwire no munsi ico tuza kuyaga okay murakoze cyane bo nkuko musanzwe benshi batanguye kumenya sinzi ko bavuga ko ndi umustar ariko ifoko tuba abastar turiko turakora neza tuko turiyumvira ico twofasha mu buzima bwa misi yose bw'abantu okay je twa Claudine Nahimana benshi bakunze kunyita Koko ndashimiye cyane Akamo TV ko nabanyizeye bakantumira biri hano kugira ngo dushobore kuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima bifasha abantu batandukanye murakoze kuri invitation Akamo TV n'undi munsi mukazonkenera ndahari ku bwanyu thank you so much hama mwamwumvise yitwa Claudine Nahimana afise akazina mumenyereye ko ari Koko hama Koko kaze cyane hama watubwiye yuko ufise sujet ushaka kuganiriza mbega itumbereye kuri bande ahanini okay murakoze cyane kuri question ahanini ikinzanye nje kuvuga ku ma deception akunze kuba ari muri relation canke kuba mama bamaze kubaka ari separation byo bavuga divorce benshi rero tuje kuvugana ukungene iyo
abakobwa benshi bari mu mahorelation bagatandukana n'abahungu bari kumwe, ababa victime cyane ni constant amaze kugira jewe, ababa victime cyane ahanini n'abakobwa. Rero nje hano kugira ngo dufashanye ukungene twovugana, ukungene uwo mubabaro usohokamwo, wosohoka muri ico kintu kiba kikubangamiye umutima wawe, ntikimara igihe kikubuze gushika kure, kikubuze kubandanya ubundi buzima butandukanye. Kuko namvuga ati jewe nje kubivuga nk'umuntu yabiciyemo, sinje kuhakontama amahistoire y'abandi. Ibyo byose no wanje kuvuga nuko jewe ubwanje nabiciyemo, kandi ubu uyemeze neza, narakize, umubabaro waraheze, ndatwenga, ndabayeho, ndakora, umwana ndamufise, nukuri nguwe neza. Rero hariho moyen ihari ukungene ushobora kubaho après umubabaro kandi ubuzima bukabandanya. Turagushimiye cyane koko kuri presentation nziza utugiriye. Hama kuri mikoni Iradukunda Bonakesia muri kumwe, akaba ari jewe na hostinze kino kiganiro. Wow. Hama koko watubwiye ko ibi uhejeje kuvuga ari ibintu waciyemo. Twashaka kumenya ku muntu ari ryambere akubonye kuri TV ya Kamo, twashaka umubwire koko yaciye muri ibi byamuzanye kuvuga kuri sujet ya amertume y'umuntu yaciye muri rupture, que ça soit muri fiançailles canke mu rugo rwiwe. Murakoze cyane Kesia ku kibazo cyiza. Je ndi umuntu nararehejwe nk'abandi bose, ndubaka, ndagira mariage nk'ibyo abandi bose basanzwe bakora. Hama après imyaka 4 de mariage turatandukana no twari kumwe, mugabo avant yaho nta gihe kirekire twakundanye. Haje ushaka gukundana n'umutipe mugakundana iminsi mikenya, ntubumuzi exactement ama comportement yiwe, ama caractère yiwe, kiri mu bintu muri fiançailles bifasha kumenya umuntu muri kumwe ku buryo utazoja gutangara ushitse mu rugo. Je ivyo rero sinaronse umwanya wo kubisuzuma kuko twakundanye igihe gito cyane pe. Hama cha turabana, tumaze kubana rero byinshi nagiye kubimenya tubana. Iyo ni erreur ya mbere les fiancés bakora, gutashaka kumenya umuntu. Muba muri mu bintu byo gukundana gusa, ariko no kumenya umuntu kirafasha, kuko mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose, il faut yuko mumenyana, ntukomerekere mu rugo. Rero niyo ngorane nagitse, nasanze igihe gito ishire cyane njya kubimenya tumaze kubana. Then umva byarangoye nyine kwakira, hari byangora kwakira, hari byangora gutahura, uraza umuntu ariko uri kuramumenya kamwe. Rero turatandukana après imyaka 4. Tumaze gutandukana ntibari ibintu byoroshe, urababara cyane kuko umuntu ukunda ubonye mutandukanye vraiment birababaje. Hama tumaze gutandukana, donc numubabaro umwe ntokubwira, amasantima akababara, ukaba perturbe mu buzima bwa misi yose. Rero jewe narinje ngabwira ngo ndabasigurire, ndababwire ukungene umuntu asohoka rero muri umubabaro. Donc ndaza kuvuga kuri kaya mariage ukungene umuntu ashaka gukira, n'ukungene no muri fiançailles umuntu ashaka gukira. Ni nayo nacyo cyanzanye hanini. Jewe icamfashije cyane muri uko gukira, hari abantu usanga babigendana igihe kirekire, bikababuza gutera imbere, bikababuza gukora, bikababuza akiferma ahantu. Wowe nyine ukiyugara ku buryo naho woshika ukaronka n'undi mutipe yagukunze, uguma umubonamwo wa undi wa mbere. Pourtant si bose ari babi, ico kintu ndakunze kugisura inyako. Si bose ari babi kandi si bose ari beza. Wewe ahubwo ico gikomere urimwo ni giki cyakwigishije gidatuma ugwa muri erere nk'iya mbere. Hama gute rero nabisohotsemo. Ikintu ca mbere sinigeze mba umuntu yiyugaye, genre afata ibintu byiwe byose akabyigumizamwo. Narakunda kuganira n'abantu, nari mfise umugenzi twaganira. Antuka mu bagenzi bose umuntu
muba muri kumwe hari umuntu ubona ari confidentiel mushaka kuganira kiri mu bituma kugira umuntu muganira ugamusohorera umubabaro wawe mukaja ahantu ari kuri plage ari muri jardin ahantu bishobotse ukanarira kuko kurira kiri mu bituma menga ikintu wari ufise mu mutima kiramenetse donc biragusulaja ukaba umuntu ameze neza rondera umuntu uganira ico kibazo cawe umwizigigwa bose urashaka gucekinga mu bagenzi bawe hama ikindi kintu je cyamfashije gusenga ni therapie nziza cyane nagomba ndabasugere abantu ariko baranyumviriza abadamu babaye kano kanya abakobwa babaye kano kanya gusenga kiri muri therapie nziza cyane kuko uko ugenda uraja muri eglise nubwo kwicara ukicara gusa uko gumumva ry'amajambo kwimana gufite umugambi mwiza kwimana gukunda jewe vya ayo majambo yatuma nguma niyumvira muri kazoza bwati oh wow ndafise imana inkunda ndafise imana ifite umugambi mwiza ndafise imana yakadoza kanje amaboko yanje ntari mu ubuzima bwanje ntiri mu maboko y'umugabo byaratuma nisokorora byaratuma mvayo rero nagwanira kuva muri ico kintu apana kubikugumamo rero hari abantu benshi baba fermé muri zo ngorane bikabandanye umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 rero uragirira umubabaro wari ariko ari enjoying ubuzima ni wewe uri kuribabaza yego ni wowe uri kurigirira nabi gerageza ugwana uveyo kuko abana baragukeneye ubwa urikeneye yego urakeneye kubaho urakeneye ko ubuzima bwawe bubandanye va muri ico kintu va muri ako gakazi yego nibyo byashoboye kuza biramfasha urakoze kuko hari ikintu wavuze mu ntango umbabarire ndagusubiza inyuma wavuze ngo impamvu ahanini yoba yaratumye mu rugo rwawe utangara kari kubera yuko fiancé yawe canke igihe imbere yo kugira mariage n'umutware wawe w'ico gihe kari kubera habaye igihe gito ca fiancé twumve gute twumve ngo habaye igihe gito ca fiancé yashobora kuba ari intambamye tucite generalité canke ni cas spécifique yakubayeko kumbure oshaka gutumirira abantu ko baba aweya y'ico kintu kugira ngo nikibashikire no nashaka ko udusigurira nikihe gihe umuntu yoba kwiye kuvuga ati iki ni gihe ciza cyo kubakana okay bon ubundi nta hantu na hamwe turabona mu bitabo ari no muri Bible canke mu bitabo bya bisanzwe umuntu asoma ngo hari umwanya ngo uri déterminé ku buryo ngo bingo twobifata comme formule oya atukajewe ku bwanje ndabona nko mu mwaka umwe wa fiançailles atuka mudashatse guhishanya minimum vraiment mudashatse guhishanya kuko hari abantu baba bari muri fiançailles utuntu bakaguma bahishanya utuntu tudusokre et pourtant umwanya mwiza ubundi fiançailles détermine mariage ni base ya mariage atuka naha ego umuntu indani ni munini ushaka kuvuga ngo uramumenye ijana kwijana ariko donc hari ibintu lo minimum ushaka kumumenya ko bwati uyu muntu ashavura gutya uyu muntu ibi bintu ntavyakunda mbega mu muryango tugiye kuramukanya yifata gute dukora utuntu nyene utegerezwa kumenya muri uwo mwaka vraiment muri ku kintu kiri sérieux kuko namavuga ko mariage ni projet muri iki kintu ku kintu nyene muvuga ati turabone tuko turaja mu mwaka uza tuzogira mariage rero mariage bugitangura muri yo fiançailles yanyu ni base nabivuze hama ukagenda muganira kandi rero muri fiançailles vraiment muganire kenshi gashoboka mugururukiranire umubwire ntutinye kumubwira jewe iki kintu ntacyo nkunda hari abantu batinye kuvuga kote negative yawe kuko yibaza ko umpartenaire wawe yaca baheba n'umwanya mwiza wo gukosora ibintu ukaba open mukaganira muri uwo mwaka agiye ku bwanje mbona yuko aba ari igihe ciza kuko na fiançailles ndende nayo kwega ibindi bintu bitari vyiza donc muri réservage que uvuga ati iki kintu rifoko tugikorera ko muri umwaka ibintu bimwe basi do base
ugende wabimenye ntuzoje gutangara kuko je natangaye. Ego urakoze. Bakunzi bacu muravyumvise, ni vyiza yuko wiha minimum nk'umwaka kugira ngo ushobore kumbure kumenya utuntu tumwe kuko umuntu ni munini ntiwomumenya wose, ukwiye kwigihe ukamenya ibintu bimwe kuwo muko murajana kuko n'urugendo. Mariage n'urugendo, fiançailles n'urugendo, mufisa mushaka gushika, ni vyiza ko muganira, ni vyiza ko muvugana kugira mukanasenga kugira ngo mumenye neza ati two tujana nande, uyu muntu agiye hehe, burya ibintu tubibona kumwe canke ibintu tubibona kumwe. Ego urakoze koko. Nashaka osi utubwire rero, wamaze gushika mu ivyo bintu, wamaze gutangara y'ivyo ubonye ko mufasha wawe, mbega niwe watangaye wenyene nawe yarakubwiye icamutangaje kuri wewe kuko kurumva yuko mwabanye mu ico gihe gito, si kuri wewe wenyene, nawe burya ico gihe gito nawe yarakibayemwo, hari ivyo yarakwitezeko atabonye canke nawe ivyo wari umwitezeko utabonye. Vyagenze gute? Mwarabiyaze? Vyari bimeze gute? Twashaka kumenya. Okay, merci beaucoup. Nubundi yo hari ikintu cyo gutandukana, nababwiye n'umugabo arababara n'umugore arababara. Mugabo nyine navuze ko baba victime cyane arabagore. Mugabo nagomba mvuge ko naje ubwanje hari byo nakoze bitamuryoheye. Sinoja ngaho ngo nitera amashugwe ndamubona dokece ucume ngawe niwe yari umuntu mubi cyane, ariko nanje ndibaza yuko ari byo nakoze kubera kutamenya, kubera kutigishwa. Burya iyo tuko turavuga ibintu ni opportunité nziza y'abakobwa batarubaka surtout kubimenya avant yuko uja muri mariage. Ni gihe ciza ntituriko turiyararaza, ariko turiko turatanga impanuro. Umenye ngo mariage ni ikintu kiri trop sérieux kandi kiva ku Mana, ntibagikinisha. Nimba uri muri fiançailles, menya ivyo urimwo, menya uri kuraja, menya objectif, menya ikikujanye. Ibi je ndiko ndababwira sinaronse umuntu jya bimbwira, sinigenze ndonka umuntu ampanura ambwira ati Claude burya nyene bimeze uku. Ni façon nziza nakaryo keza ko kubabwira. Rero nari ngarutse rukurambaza eske nanje nta makosa no narakoze, byatumye nawe atangara for sure, kuko nawe yavuze ati none iki kintu cyo kubabaza, kuko ari gihe akora ikintu we kuri yo kikaba ikintu kiri simple. Kuko ari umuntu akubabaza indirectement watazi ko ariko arakubabaza. Hama we la façon rero uvyakira, la façon uza kureagisa bikaca nawe bimutangaza. Kubera iki hariho de communication muri urwo rugo rwanyu, hariho manque te uravyumva, hariho manque yo guhuza mwicare. Donc akantu kose murasekana. Bisigura yuko n'akantu gato mbega shano vuga nk'iki nk'umugabo par exemple n'akarero ntanze arashobora guca mu bandi bagabo soir aravuye ku kazi yavyibagiye kugutelefona kubikumenyesha, yavyibagira suko kwanga peut-être yaba yamporter n'akazi kenshi n'uburuhe aca yicarana n'abandi bagenzi biwe. Rero yaciye avyibagira uko kubagira ukaca ubifata yuko je ndi umugore bimbwiye kubera iki atigeze amenyesha ahantu hari. Hamuka cubigira diri nyine ibintu biri grandiose, biri grandiose. Umugabo yataha agasanga wavyimvye umukate wijana wabashize more vire. Umva nabika mutangaza avuga ati none nimba ntabikubwiye madame, sinibaza yuko ari byo byo kubabaza vraiment. Umva nakantu gato kubabaje kandi kari mu bintu musambuye. Rero projet ya mariage nukuri ijamo abantu badico bashaka uze nimba atakubwiye ikintu bifata nk'ibintu bisanzwe vraiment, sico cyo tuma uguma ahantu ubabaye wibabariza ubusa wewe ahabwa cyarige ariko atanagusaba n'imbabazi par ailleurs. Ugize Imana akagusaba imbabazi hoho ni byiza cyane, avuga ati none nkwabushavujwe n'iki vraiment ico nico gikubabaje, akaca aguca ko yigira no kwicyamira ugasigara bara wenyene. Ariko nyene relax, uwo mubabaro ntuhakanya, ntuhe icicaro bitume bisambura urugo rwawe. Ego umubabaro bugego hari gihe ego uzanwa n'abapartenere bacu, ariko nawe hari gihe ugira ibintu ukabigira binini, nuri kurisambura, nuri kuribabaza.
ya Okay, urakoze. Tugaruke ahanini rero kumvo nyamukuru y'iki kiganiro. okay Abantu bamaze kwahukana twashaka uvuge muri iyi mice ibiri. Tangure kubera imbere ya mariage abiyo fiançailles canke rupture ya couple yariri muri fiançailles. yes Twashaka uvuge nko ngaho uhanure osi wongere uvugane n'abakunzi bacu kuri Akamo TV. Peut-être ko baracamwe ivyo bintu. Afise umukunzi wiwe bari bakundanye bariko barategura mariage kwera urumva fiançailles buri kurategura mariage hanyuma bakavana kumbure kuri kote y'umuhungu canke kuri kote y'umukobwa bose hari kubabara kuko bari bakundana bariko barategura ibintu hariho ibintu bariko barabona batashitseko ni nk'umuntu wese iyo agiye mu kintu akabona nagishitseko hariyo agapansement kaba ku mutima ego ahanini twe tuko turavuga gose kubikunze gushikira abakobwa canke abagore rero tubwire neza nk'umukobwa yagize iyo rupture muri iyo relation yiwe bitakunze ko bashika kuri mariage ukungene yorengana aho hanari ukungene yo inguvu yo zikurahe muhanure mweke mubwire ukungene yo bigenza ego urakoze cyane Kesia bon nubundi ahanini niyo sije yacu y'ikiganiro guta umuntu ava muri umubabaro birababaje gutandukana n'umuntu mwamufitanye umugambi birababaje cyane ukajubona denku biraheze canke ngo wumvise ngo ari kumwe n'uwundi toke birababaje ariko nk'umukobwa nagoma ndakubwira ucafise ivyizigiro vy'akazoza abahungu si wonyene ubonye mutandukanye abahungu barahari bakunze kuvuga ngo abahungu barakenye bon sindabije ico kintu naco ndibona ko nanico nzi mugabo abahungu barahari kandi uwo warahari ego nagomba ndakubwire ngo kazoza kawe ni kanini nya cyane kandi tanke ukiri muzima nimbuyo nimbagiye hari ibyizigiro by'undi muntu ahari ku nzira yawe muzokumvikana mugakundana kandi akagukunda akaguha agaciro wowe uri umuntu adasanzwe uri umukobwa mwiza Imana yakuremye neza rero si kuvuga ngo wihe ibyizigiro niko biri uyu nimba yaragukunze biguhe sinye yuko hari undi muntu azogukunda ari ku nzira yawe uyo peut-être ahubwo ubishimire n'Imana kubona agiye hari giye kunakubabaza gusumba rero umenye yuko nturi wa mbere uhebwe nturi wa nyuma ntiwihebe ntubone yuko Imana iragukunda tout d'abord Imana igufitiye umugambi mwiza Imana yaraguteguriye uwundi mushaka kubana Imana yo yakuremye suyo bon biragoye kuvuga mugabo wishiremo ko uyo muhungu aguhevye vraiment si Imana yawe si iki ego muri mufitanye umugambi ariko aho hantu ntuhatebe have hasohokemwo ishiremo ivyizigiro hindura ivyiyumviro hindura ukungene wamubona kandi ikintu nshaka gukosora ku bantu bari muri iyo fazi y'umubabaro nk'uyo ntuzobone ko abahungu bose bameze nk'uyo yaguhevye abahungu bose ntibameze nk'uyo hari umuntu ari special mwiza jodi bien mwiza ariko nawe bizovana n'ukungene wifashe kuko comportement yawe canke la façon uko uravyitwaramwo nivyo bizodetermina niyo relation yindi nziza witeze ntuco ufata wikomporta ukuntu witaha amasaha wishakiye canke unywa inzoga uje mu bintu ntazi hama ngo witege indi relation nziza bizovana nawe ukungene wikomporse muri ivyo vyizigiro ubandanirizamwo ukamuga ati je n'ukuri ndabizi yuko hari uw'Imana yanteguriye ugume uvyibwira ugume uhindura ivyiyumviro hama bigusaba no guhindura maybe n'abagenzi hari udusacrifice tumwe ukora naho bukibabaye gerageza urondera inzira kugira mwiza hariho ibintu bigusaba urahindura ivyiyumviro ukishiramo intege ukaguma hanze amaso Imana yawe hama ibindi bizokuza ko tutogahonze hama nashaka ndakubaze ko wavuze gose ku mukobwa yahebwe twashaka kumenya nawe ku mukobwa we barahevye hama nawe akaba ari mu gikomere c'uwo muntu yahevye kuko nabo birashika nabone bakababara
kuko ugasanga yamuhevye nko ku bintu bamubeshe ugasanga atanguye kwiyakuza atanguye kwikondana k'ivyo barakoze atari vyo bikabimunaniye kuniyoshikira wa muhungu kumbure asaba imbabazi kumbure aronke ugukira yumve ko iyo amertume arayivuyemo nawe muhanura iki muri no mwanya. Okay, murakoze cyane. Nivyo hari mu ma relation menshi hari gihe ushanga wowe ufashe decision yo guheba umuntu atari kuko wumvise ibintu runaka niho mufasha mu ikosa yo mutipe wowe uhisemo kumukita kubw'ibintu runaka wumvise ari amajambo canke ari umuntu yamubonye ahantu runaka ukatuhitamo kubiheba ibaze wowe ubwawe nta mufashe mu ikosa iryo ni kosa rikomeye cyane udusanga uri kuricuza ndabisubiyemo ku kintu utazopfa kuko hariho umugani baraca ngo uyo amazi asesetse ntibayora kirazira kuva muri relation utarafata ikosa ku muntu ivyo oye nimba muhungu uri kuranyumviriza n'umukobwa uri kuranyumviriza kirazira gufata decision kuva muri relation umuntu utaramufata mu ikosa wowe nyene umwifatire basi kandi nibaza yuko nubwo uri mufatiramwo mufitiye umugambi wo kubana solution si kuca umuheba kuko si umumarayika ufise si umuntu yakorotse ava mu ijuru umumarayika agororotse nimba umufashe mu ikosa murashaka kukiganirako nimba ubabaye mubwire ko ibyo bintu yakoze cyangwa ibyo bintu wamwumvise ko atari byiza ntivyakuryoheye hama mubandanye relation kuko umenye ngo abantu ntibakundwa n'abantu bose hari abantu bashaka ko babateranya hari abantu bashaka kuva muri iyo relation hari abantu wanashaka no mutipe wamukeneye baramushaka rero baragira aske utabaye umuntu ari bavuga uti mu Giswahili ngo ari makini ari careful urayivamo kandi uhishe umugambi wawe kuri uwo muhungu uwo mugambi muramufitaniye uhushe kubw'amajambo atabereye nashaka ntanga impanuro nakivuze muhamagare nimba ubabaye muhamagare mukivugane toujours namavuga ko communication ni ikintu gikomeye cyane muhamagare muvugane mutorere inyisho amahorasyo muyibandanye ntuve muri relation kuko umvise amajambo kuko haje abantu babateranya umenye ngo mutipa baramukeneye uva kuba maso ubwo koko arabavuniye akagohe urakoze cyane koko hama nashaka rero muri uno mwanya tuvuge ku yindi kote tuweje kuvuga kuri kote ya fiançaye iba yarapfuheze nibihagaze uwundi arahari kandi inzu ya mbere nizorusha ubwiza inzu ya kabiri bacuti banje muvyumve uri imbere uje ni wari mwiza gusumba ivyo wari urimwo ongera uhaguruke mukobwa wari uri kurababara kubera iyo couple ihagaze kubera iyo relation yawe yahagaze ongera wisubizemwo imbaraga ubone yuko uyu uri imbere yawe relation ugiye kujamwa ariyo nziza kandi kugira ngo ushobore kumaximiza ushobore no kugira iyo relation ibe nziza hakanya ukire kira banza wikorere ko kira mu bikomere bivure ni iyo relation jananye ibikomere kubera ivyo bikomere vyashobora gukomeretsa no wundi ugiye kujana nawe banza ubihakanya ukire hama ubone kuja muri iyo relation bimeze neza hama wundi nawe yumva amerewe neza kuba muri relation na wewe bizogenda neza hama rero koko nashaka rero tubwire kuri kote rero muno mwanya y'umuntu yoba ari mu rugo yamaze kurushikamo no hama akabona ivyo bintu yiteze nkuko wowe wabiciyemwo expectation yarafise kumufasha wiwe si yari karabona hama bikabutisa bikagera ahantu batandukana bamaze kugenda muri phase ya separation ubu rero niho tujya tuvuge muri separation ya mariage ko separation niza gutuma haba divorce hama twashaka rero tubwire uwo muntu yamaze kuja muri depression kuko kenshi bavanye abagore barakunda kugira depression turakunze kuvyumva mu makabine ya psychologue niho buzuye twashaka rero ubabwira abakunzi bacu ba Kamo TV nimwegera agatebe mutore telefone zanyu mumvirize koko tubarire bimeze gute kese biragoye kuko hari amakameshi wanashaka ubwanje nkunze kuronka ugasanga numugore ari yakivana n'umugabo biracyari bishasha aracyari ikomere kijejeta amaraso kweri ariko
nagomba ndababwire ibyizigiro birahari. cyane Ibyizigiro birahari byo kubaho. Toujours namambwira abantu benshi yuko ubuzima bwawe ntiri mu maboko y'umuntu n'umwe. Burya ubuzima bwawe mu maboko yawe. Ego urababaye, urukuranyumviriza ubabaye, wanashaka biracyari bishasha, haramaze umwaka, haramaze imyaka 2, haramaze imyaka ingahe, ndavyumva urababaye kuko nanje narababaye cyane. Ariko ngaruka kuri cya kintu nyene mvuga ati haracyari ibyizigiro byo kubaho. Abo bana bawe baragukeneye, uri umumama wavuye mu rugo ufise abana. Abo bana iyo separation yanyu yabakoze ko, rero wewe ujuwe role yo gushaka gukira vuba, ugerageze ukire vuba. Nababwiye ngo kugira ukire ikintu kikubabaje ku mutima, utegereze rondera umuntu, soit ja ku psychologue barabafasha, soit rondera umugenzi wawe ari hafi yawe, ugende umuririre ko umubwire ingorane zawe, sohora plus uvuga amajambo akubabaje, plus umenga urukura mena ibihute umubabaro ufise ku mutima, amajambo urukura sohora ibyo kubabaje bivuge. Hari abantu benshi bafise urufasoni je ntemera. Donc kutavuga ibintu byabo ngo urumva ngo kirazira, umva n'indero y'ikirundi ngo kirazira kuvuga ibintu byawe, ariko kuvuga ni byiza. Kuvuga bituma umuntu aruhuka, kuvuga bituma umuntu usohora. Niyo mpamvu abapsikologi bundi nta kindi bakora, barakumviriza hama bakaguha inzira. Umva wavuze, rero ntukumurana uri kwense, sohoka n'abandi bajama bawe, genda utwenge, egatiye le droit yo kubaho. Fata umwanya wawe, soit nimba usohokana n'abagenzi, soit nimba ufata n'umwanya wawe ugenda ahantu wirelaxe, ari ahantu nyine hatari induru nyinshi. Ushaka kurira nurire uri wenyene, burya urakomeye nyene rega. Kurira nababwiye ko ari umuti. Hama gerageza usohoke aho hantu kuko abana babo baragukeneye, kuko abana bakomereka kabiri. Barakomeretse kuko papa na mama bavanye, mugabo nawe muri kumwe nka mama ntibaguperde kuko baragukeneye. Rero gerageza vraiment wiha amahoro. Kandi navuze ngo haracari ibyizigiro byo kubaho. Tiens le droit, ntusange n'akazi kaguha amafaranga cyangwa ahantu washaka gukura ubuzima bwawe, ari mu buzi, ari mu bagenzi, kuko murambona abantu benshi iyo bababaye baratimi ibiragwe ku bantu, ugasanga ariko arashwana, ariko aragungana n'abantu bose kubera bamubabara yakura mu rugo. Ariko nyene gerageza usohoke, igwaneko, hama usenge cyane. Mu kintu cyamfashije cyane no gusenga jewe. Kuri Jesse nigeze nja mu bapsikologi, ariko therapy ya mbere noba naragize no kuja gusenga, nirirwa gusenga, nkagenda nkari imbere y'Imana. Ego nababwiye ko nafise n'umugenzi, nukuri byarankijije. Ubu uye ndatwenga, ubu uye meze neza, ubu uye ndabayeho. No munsi ndiko ndababwira atanke nko mu divorce, nkuko bakunze kubivuga, umuntu yatandukanye. Rero nturi wenyene vraiment, kandi Imana iri kumwe nawe. Imana iragukunda, Imana ifite umugambi mwiza. Imana irashaka kuguha n'urundi rugo rwiza. Erega umuntu aje gukunda nabo bana bawe, kandi akaba ari ready kubakira nk'abana biwe. Rero ntuti ibyizigiro. Ubuzima si ubwo wobonye, hari ubuzima bwiza Imana yaguteguriye. Rero gwana no kuva aho hantu, ni ufise responsabilité y'ubwo buzima bwawe. Reka kuguma wiyumvira umugabo mwavanye ngo ari kumwe n'uyu ngo yagendanye n'aba. Hari abantu baca bacika bamaneko b'abagabo babo, uri kumurondera kwiki? Mureke ariko urabaho ubuzima bwiwe, wowe uri kubaho gute? Ahubwo ni wirabe ku giti cawe. Abantu dufise ingorane yo kuguma turaba abandi bantu, mbega ngo ubu ngo ari kumwe nande, mbega wategende mu kabarakaye, ntakunezwe tudabora. Ari kumwe n'undi mukobwa, we ntakunezwe, wewe ahubwo wewe
urukubaho gute kugira usohoke muri uwo mubabaro swat rondera ukungene mu hekosira no mugabo wawe mwavanye kuko hari benshi bariko baranyumviriza batarigana divorce rondera ukungene mu hekosira musubirane cyangwa nimba bidakunda muvane umva nta kundi jewe sindiko sishigikira divorce ntimumve gutyo ariko nyene je ndaraba ubuzima bw'umuntu uko no bawumerewe wowe ni wiyumvire gira umwanya kwiyumvirira ko wowe tanke toi même wiyumvire ko mbega shakiki mbega ubuzima bwanje bwejo bumeze gute ha musoke aho hantu ubuzima bubandanye ya murakoze murabyumvise bamama b'ubwiza banza wikorere ko kira nawe kubera abana bawe baragukeneye bakeneye mama muzima mama ashobora kubumviriza nawe nakabakiza akabagerisa ibikomere n'abana baba bafise nawe ntushobora kuja gufasha umwana wawe uri kurajejeta amaraso ibikomere birakurembeje ngo uje gushaka gufasha umwana wawe arabibona aravyumva irya linya y'umuvyeyi n'umwana arumva ko nawe hari bitagenda neza banzukire rero muvyeyi haracariho ivyizigiro bikunze ko musubirana n'umutware wawe ni sawa bidakunze naho baho kira wongere ugira imbaraga wisubizemo inkomeje kubwa urugo rwawe kubw'abana bawe muvyeyi ego urakoze koko ku bintu tubwiye urakoze cyane ndazi abakunzi bacu bako bariga ibintu byinshi bariko barumva encouragement y'umuntu yaciye mu bintu nk'ivyo we ko baracamwe kumbure kandi bugi nayo y'umuntu irashobora guhagurutsa uwundi muntu akaracamwe ivyo bihe bigoye ego hama rero nashaka wongere udufashe utubwire wavuze ku bintu vyerekeye iyo umuntu amaze gusohoka aho hantu muri iyo depression atangwe kuyivamo hariho ama etape twashaka kumenya ama etape warayaciyemo babwire ati burya iki giheze hari tu etape tumwe usanga turi general abantu benshi bacamo bon okay jewe maze guvana no twari kumwe etape ya mbere nashatse gukira niyo ya mbere niyo iri base yego kuko udakize nta ubuzima buca buba kwensa hano iyo ni etape ya mbere kurondera gukira mbe nokira gute hama etape igira kabiri n'abana bawe abana bawe baragukunda niwe muvyeyi babona muri uwo mwanya kandi ya papa kandi ukaja hole ya mama baragukeneye rero niyo etape je naciye nkurike ko je nafise umwana mugamba hari abantu bava mu rugo bafise abana batatu bane batanu je dis bien je ari umwe bari yoroshe naragerageza kumuba hafi kumusohokana kumubwira amajambo meza evidama ko nawe utaba ubu yakeneye amajambo meza mugo umwana wawe uvuga ati ntababare kabiri rero niwo naharanira kuguma mdi hafi ndamukunda ndamuganiriza hagiye abona shaka yambaza na papa wiwe kuko abana baba bari innocent barakubaza mama papa arihe papa ko atari ko arataha papa bimeze gute urumva abana nyene bari muri droit yabo ntubabuza uri kumukankamira mubwire neza ugati papa burya uzomubona ejo canke hirya ejo papa turaje kumuraba tuza kumuraba muri weekend ibintu nk'ibyo rero ntuba ahantu kuko hari abadamu benshi usanga babwira abana baba amajambo mabi bivanye nabo kuko batarakira no mpamvu etape yo gukira nabivuze niyo ya mbere hama abantu ubagire hama etape igira gatatu rero kurondera rero ubuzima ubuzima en general amafaranga kurondera ukungene ushobora kubaho kuko ubwawe twavuze yuko ushobora kugira ivyizigiro bizima ukaronka uwundi mutipe ifo kuyitaho ilifo kuyitaho ilifo ko urondira kuko ivyo vyaremwe vy'abagabo mwumva barakunda abantu basa neza ilifo ko sourire iguma ku munwa ilifo ko kumusa neza ntuse ningo s'il te plaît ntuse ningorane urukura cyamo s'il te plaît kirazira ko bakubonamwo afite abakobwa turi emotionnel iyo utagerageje gukira biragaragara no kumaso ucusa nabi n'amavuta wisiga ntagufata rero girageza utwinge ntuse n'ingorane urukura camwe baho nubeho kuko ibyizigiro byawe nivyo
nibyo hagarara ku muntu mubonanye mwabonanye mukuze yiteho. Niyo mpamvu kurondera amafaranga gukora nk'abadamu ndabanura cyane abantu bariko baranyumviriza. Kandi iki rero ndiko ndakibwira n'abadamu babubatse. Nagomba ndababwire ko abagabo banyu bafise amaboko abiri nkuko namwe muyafise, bafise amaguru abiri, bafise umutwe nka kujya nabo bawufise. Rero rondera ukungene ubaho utadepandana n'umuntu, depandana n'Imana yawe gusa yakuremye. Ama urondera uburyo atakaza ufise dodora. Iyaranje tegura dosiye yawe yama iteguye. Dodora uje kudepoza hamwe hasi, genda handi, gira umwete. Nimba ufise talent yo kudandaza uri mu business woman, dandaza kubera amafaranga n'ibimari vya byose turakeneye. Rero niyo etape jewe vraiment ayo ma etape yose ndiko ndababwira na ma etape je nakoresheje kandi murabona yuko mbayeho vraiment. Si ibintu ndiko ndapfa kwigirisha, ndabayeho. Rero na ma etape vraiment ategerezwa ayo c'est cas général, ntarinze kwinjira mu indani ngo kimwe kimwe, ivyo ni cas général. Umudamu wese cyangwa umukobwa ategerezwa kuyumvirira ko umukobwa uri kuranyumvira utaragira mariage kiri muri fiançailles, ico cyo gukora cyo ukimenye ko bitegerezwa ko ubuzima buragoye, tegerezwa kugenda ufise ivyumviro byo gufasha uwo mugiye kubana. Apana ngo umugabo ngo azompa. Oya, umugabo ntazoguha, ego niyaguha abiguhe yavyumviriye ko, ariko nawe iyumvirire mbega fashiki nk'umuntu tugiye kubana. Niyo mpamvu kurondera akazi kuri umukobwa ni ikintu na presiya cyane. Hama n'umugore amaze gutandukana n'umugabo wiwe, rondera akazi. Ego ayo ma etape vraiment ni cas général yafashije gose mu buzima. Okay. Murakoze bakunzi bacu mubandanye mwiga, namba bikunda wandike n'agakaramu. Yego byo gufasha cyane. Koko twashaka rero utubwire ikintu kimwe. Antuka ngenda gusubize mu bintu nibaze ko bitari byorusha. Kumbure n'umuntu ari muri muno mwanya waciyemwo bashaka kumufasha. Ni gute ugifise ico gikomere nyene kiri mu nzira yo gukira? Kuko igihe wagira separation n'umutware wawe kijya gihe umwana yarabandanya reclama papa wiwe. Wowe kijya gihe byagenda gute gutanga umwana wawe? Kumbura ico gihe ntiwashaka no kumubona mu maso. Nkuko nk'umukunzi wacu bari karabicamwo muno mwanya avuga ati Jesse ngene no kumubona. Ahari naciye singene kuhaca. Mugasanga afise abana 4 5 bategerezwa kubona papa. Umva bategerezwa kugenda bakamarana igihe na papa, abana barakeneye abavyeyi bose. Ico gihe biba bimeze gute? Ugifise ico gikomere biba bimeze gute? Canke igikomere kikiko kirakira? Nk'umukunzi wacu ndumva ko ari karaca mu byo bintu arakeneye kumenya ibyo bintu. Okay, murakoze. Nashaka mpanure abamama muri uno mwanya bariko baranyumviriza kandi bakibabaye. Nabwiye ati abana mwavyaye ntibigeze babibatuma ngo mubavyare, bisanze mwabavyaye. Rero umwana ari muri droit légal yo kumuha se wiwe malgré kubabaye. Jewe strategie nakoresheje igihe tuvanye n'umugabo kandi ari nkibabaye cyane vraiment, naricaye ndiyumvira ndavuga ati umwana wanje arakunda papa wiwe, umwana wanje arakeneye papa wiwe. Rero il faut yuko jewe n'umubabaro wanje ndabishira akote nkiyumvirira ku mwana wanje kuko arakunda se, nta wundi se wiwe ahari amfete. Ikintu nkunze kumva abadamu benshi ngo yango jewe sisho kumuha umwana wanje ngo kubera ngo ntafasha. None gufasha ku mwana n'urukundo umwana akunda se wiwe umva hariho bisa bisana. Gira effort. None ni wankaguha se wiwe abana biwe, eske urizera hari undi mugabo, hari undi papa w'abana ufise atari uyo nyene mwabyaranye? Mumuhe kuko urukutuma abana bawe banezerwa kuko barabonye umuwundi muvyeyi. Petite bamaze des semaines batamubona, haje baza ko erega ingorane zanyu muri babiri abana bazi. Uruko ushaka kubiba kwegeramwo abana mugabo ntavyo bazi. Ego barabonye ko papa na mama
ariko uwo mubabaro wawe wumva mu mutima abana ntabyo barosanta ahubwo bafise umubabaro ko nateko arabona papa wabo gerageza malgré kubabaye bahe droit yabo baje kuraba papa wabo nukuri ndabibasavye kuko umva consequence y'ibi bintu no wanka kubikora umuntu uri kuranyumviriza ni wanka kubikora umwana plus wanka kumuha iyo opportunité yo kubona se wiwe ni yakura azoja kwirondera papa utabizi azoca kubabanye baba bazi ba papa wabo aho bari avuye ku ishuri igihe bazohonera rendez-vous wowe uzobimenya urashobora kuba uri kuramukandamiza kuko yiga muri primaire yiga muri gardienne yiga uracabona ko ari muto hajya amwana ntaba muto muri izo ngorane arashobora kuvuga ati mama wanje ariko wanje rero reka je ndabirondera nuko urindira ko umwana arinda kuja kurondera se wiwe rengera ishavu ryawe rengera umubabaro wawe genda urondere se wiwe wanashaka umurondere wewe umubwira ati nukuri je sindakurondera dusubirane wanashaka jewe ndakurondera kugira ngo abana banje baragukeneye abana bakuri muri droit zabo uravyumva hama ububahe kuko abana nta droit afise kubabara kabiri vraiment bahe papa wabo ndabizi ushaka utari kurantahura ubwo ati wowe peut-être byagenze neza ariko ndiko ndakubwira kananje nakoresheje naramwirondereye jeje ubwanje ndamwicarika ataranafasha n'ikintu na kimwe kuko nashaka umwana wanje akure neza gushika nino saa byarampaye umusaruro uwo mwana wanje aguwe neza kuko nama mvuga ati hari abagore benshi badafashwe n'abagabo babo bavanye kubera ama comportement y'abagore babo babi bababwira nabi umwana ntumumuha nurushaka gute aguherasiyo y'umwana canke minervare y'umwana ubwo utamuha umwana nonumva iyo yiguha gute ni mukorabore malgré mukiri muri séparation kugira ngo umwana ntabigwemo de plus ya okay hari ikintu kigiye kinyanterpela mu bintu hejeje kuvuga none nk'ubu nk'umugore barakoze erreur akaba yagiye muri mariage akaba divorce hama akifuza gusubira kuja mu rukundo hama agahura n'umuntu kumbure nawe aho yaciye yari yarahukanye numva ikiba famille recomposée ego ikiba famille recomposée nk'uwo muntu nakahe ga conseil wo muha bamaze kugira mariage bamaze kugira mariage n'uwo muntu ari divorcé bose bafise abana ku ruhande bari muyo situation gatrusanga uwo mugore ahantu ari kwera kumbure yagiye atarakira yabikoze atarakira hari ama conséquences cyangwa ama retombe acaza kumugwako nawe nagasanga ari muri iyo amertume ari mu gorugo nyene bon mabasanga dukandagaruka ku byo navuze tout d'abord jewe nta muntu no conseil kuja kubaka atarakira ico kintu vraiment iyo ni erreur cyane nta muntu no bihanura kweri kuko navuze ngo gukira niyo base yo kugira ngo uhure n'ikintu ciza gikuza ko kunzira yawe rero mu gihe utarakira ntiwiyazarde kuko uyo muntu mugiye kubana azosibisa les conséquences voilà z'umubabaro wawe mu mutima kandi wanashaka aragukunda kandi urumva ugiye guhura n'umuntu nawe yakomeretse wanashaka nawe nyene kandi afise n'abana kandi araje kukuresha mutegerezwa kubana mukagira mariage kuko yaragukunda gerageza ukire kandi nawe peut-être n'uwo mugabo yo kugira ngo muwe muri harmonie y'urukundo rwanyu musezise chance ya kabiri y'ubuzima novyita chance novyita amahigwe ya kabiri y'ubuzima kuko nimba ingo zanyu za mbere zitakunze Imana iraguha indi opportunité yo guswa kandi kugira mariage rero muhure mwese mwarakize hama noneho mugwanirire nigikinokora nigikinovuga nigiki nokora kugira ngo mariage yanje ya kabiri mere neza muharanire kwiyumvira mbega nigiki uruhara rwanje n'uruhe muri no mariage ya kabiri kugira ngo siswa kandi kugwa erreur muharanire mwese kubaka urugo rwanyu rwa kabiri mubanza gukira niyo mpanuro notanga urumva
dufashe yuko imbere yuko ukora ikintu cose uvuye muri rupture, que ça soit rupture ya fiançailles, que ça soit rupture ya mariage, ihakanya kira umushaha umutima ni ikintu cagutse kidakira mu minsi 3 kidakira mu mezi 3 ahubwo birasaba yuko wimenya kwanza nawe nakanya uburonse ko kwimenya ko kwicara byose biri hasi ugatangura kukaraba ukigirira mvuge gute control yawe wenyene karaba ati mbega hajya kumbure hare nanje amakosa yanje namwe reka nanje nkosora ibi nibi kugira ibiri imbere bizogende neza. Urumva rero mukobwa waruri muri fiançailles bitagenze neza yakanyukire mu mama nawe uvuye mu rugo kubera peut-être amakosa yawe canke umutware wawe muri uwo mwanya ihakanya ukire dufashe ko gukira ariyo base y'ikintu cose muri rupture. Ego koko vraiment turavuze merci beaucoup antuka ibintu uhejeje kuvuga birigisha gose cyane gose. Turakunze kumva mu kibano umuntu yahukanye canke tuvuge mu mvugo tukunze kumva umudivorce afise ukuntu aboneka afise ukuntu adomo paka urutoki ari marke ni nkaho hariho afishi igenda kuri we ikidodo ari marke abantu bose baramutunga urutoki naka undi yavuye mu rugo yahukanye yaromotse amajambo menshi nk'umuntu bikamutera igikomere. Hariho rero ibintu bimwe biba source y'igikomere ku muntu avuye muri rupture. Nashaka uwo muntu tubwire wewe byagenze gute byari bimeze gute? Ego murakoze cyane ku kibazo kiri mu bintu nukuri byongereza ibikomere ku muntu yatandukanye n'umugabo. Kiri mu bintu nukuri bibabaje cyane bibabaje. Nagomba ndakubwire mu kintu cya mbere gikomeretsa umuntu kuri ayo majambo mu kibano abagenzi mwagendana niba kukuvuga cyane bakakuvuga ngo abo mwagendana abo abari bazi urugo rwawe bagatangura kugira amakomantere atandukanye. Ebo tukuri kuza abantu babiri ku mugore n'umugabo niko ubundi umugore n'umugabo nibo bazi ikiri ndani. Peut-être umugore yashaka kugenda akavuga ibi nibi n'umugore umugabo akagenda baragenda umumose agenda de son côté. Ariko rero ivyo wowe agenda kubabwira mumaze gutandukana nibyo baca baguma kwararaza mu bantu kandi nawe bije kongereza igikomere ugati babagenzi banje kumbe nabo bariko baramvuga ababanye do même chose. Ubundi umuntu yo yahukanye bamwita ngo gisubira muhira niko abarundi babivuga. Ni jambo ntakunda kuko nta muntu numwe aja kubaka atabashaka kubaka nukuri ico kintu ntaco ndumva. Umugore n'umugabo agiye kubana bafise intumbero yo kuzovana oya bose bakeneye kubaka. Rero biranse kuri ko twatundi twose twavuga kutavugana kudaseda muciye mutandukana kuri kutamenya mu buntu vraiment butari ko mwovana. Urasubiye muhira baca kwitsisira gisubira muhira. Nukuri ico no guhanura mugore kuranyumviriza ntiwumvirize ijambo nirimwe ngo uriho ikibanza rize ryongerereza umubabaro ufise. Gwana kigabo ntumviriza amajambo babizi n'akazi kawe. Antuka muri abagenzi bose bariko rakuvuga basi ntihabuze n'umuntu numwe gutahura wewe kuko twese dushaka duhure n'umuntu agutahura gukonseya ihangane bizogenda. Ayo majambo nk'ayaremesha nico gihugu yakeneye. Ni bake rero muri ico gihe ubabona nukuri nuronka umuntu akubwira amajambo meza ukiri muri ico gisebe uyo muntu uzomuha umwanya wawe kuko benshi baragutuma urutoki benshi bakaguta kwa makosa ntavyo bazi ivyo mwapfuye. Donc gerageza wimama amatwi ayo majambo nk'ayo mabi aza kongereza igikomere cawe. Gerageza ukora ikintu ukunda genre nimba ukunda kuraba filme nimba ukunda gusoka kuri beach nimba ukunda kwicarana n'abantu umere nk'umuntu ariko rahunga ivyo bintu rukurumva ivyo bintu biguma bikumenasa. Umugongo ikintu cyose kiriko kirakumenasa. Hunga ikintu cyose kiriko kigutuma ufonsa muri wa mubabaro. Wowe gwanirira kugira umunezero.
gwanirira kwambura amajambo meza hama amajambo umugenzi wose uzi ko ariko arakuvuga nabi musiprime no mu telefone yawe ntakwiye no kuba mu telefone yawe umuhunge unumuha ikibanza na gato rero ibyo bizogufasha kutumviriza ayo majambo je narabona abantu manurutoki gati yo yaravanye n'umugabo yohewe urazi ibintu yakora eputari barakubeshera bikabije rero ugiye kuzura bumviriza ni hamusa usanga uri kwense muri wa mutima wawe muri wa cagisebe cawe ore tuko turatorera inyishu yukungene usohoka yukungene ubivamwo mu kubivamo rero winyoha amajambo ugakunda ugukunda ukagerageza ubwawe ni wibwira amajambo meza wiyankuhaje wumve yuko mu mutima wawe uhagurutse ugati burya nyene nubwo byambabaje ubuzima buracabandanya burya nyene biracashoboka ko mbaho nukuri nurukondane w'umubabaro nurikondane w'ubuzima bubi ariko urikondane w'umunezero gusa no kubaho neza biri mu maboko yawe ngira abantu muri ko muranyumviriza muri ko murumva umutima ndiko biri mu maboko yawe ubuzima bwawe wowe nutabufata neza ugerageze kunigana no kuba umuntu mwiza no kuba umuntu bayeho neza nta muntu numwe azoguha umunezero w'ugomba nuzowiha rero nashaka mpanura abantu kirazira kumviriza abantu ego ni byiza bazokubwira ibi bakubwira iki eske nawe uhisemo iki menya ico hitamwo menya ico ushaka kumva hitamo ubuzima bwawe kuba bwiza ubugire neza wowe wenyene hamubandanye amajambo arica canka gakiza rondera rero ayagukiza yonyene niyo kuko urukurikiza wowe wenyene wikura hamwe hababara niyo nyinshi tuko turatorera ego ngire ko simbwira n'abakobwa bavuye mu rupture birakunze gushika ahantu waruri abagenzi warufise babonye relation rufise mu bikimeze neza bavuga ati batangura gukompara gatanga bati ujye uribuka cagihe bavuga ibi nibi batembera nafatanye mu maboko gasanga batanguye kuzana ama comparaison kugira gusa batangure kugutyoza canke bakwereke yuko kije gihe baratwishima ko ufise naka no mu ngo rero avuga ati uribuka tuza kukura umwanya wose uduhunga ama programme yawe urugo gasanga societe ikirasura gukomeretsa umuntu nk'uyo ari hakiva mu bintu nk'ivyo nabakeneye umuntu amusubiza mu byo yavuyemwo aho gakeneye umuntu amubwira ati imbere ni heza bandanya kurikira imbere utambuke ntusubire kuraba inyuma raba imbere gusa bakunzi bacu mwumvise icambere base ya byose uvuye muri relation rupture no gukira en tout cas turize ibintu bidasanzwe ama étape menshi kuba ari bavuye muri relation urumva yuko utosubira kuraba inyuma cyangwa utangure gukompara wamaze gushika mu yindi relation tango compara ivya kahise n'ivyo uri kuraba mwubu oyaha raba imbere biri imbere nivyo vyiza hama kuri wowe muvyeyi wowe uvuye mu rugo kagira separation divorce wumve yuko ntaco ibiri imbere nivyo vyiza bikunda kusubirana n'umutware wawe ni sawa bidakunda naho ne te condamne pas nuja ahantu ngo widerese ibiri imbere nivyo vyiza cane gose hama numva noshimira umutumire wacu merci beaucoup koko turagushimiye murana ko ari umuntu mwiza yarabivuyemwo arabasa neza asa neza cane turabibabwiye mumeze neza biraboneka biragaragara mu maso hama burya impression ntibesha rimwe na rimwe urabona umuntu nugatwenze urashobora kubona ati aratwengeye ku kantu n'igihe nahatwenze kandi nyene aratwenze kuko nyene ni ibintu bimurimwo indani ego tugushimire koko hama nimba wowe ufise nk'akantu ko kuvunira akagohe kanyuma nyene ko gusezera abakunzi bacu tuguha ikaze. Bon, murakoze cyane Akamu TV kunyizera mukasha kuntumira nanabitanguye mu kuvuga ndabashimira muga numva no bashimira kuko kubganje bafise ibintu biri ku mutima ashaka gushikiriza bagenzi banje les divorcés les filles bakiri ma relation gute kwifata twavuze ibintu byinshi bitandukanye twavuze ama base atandukanye
hari kubanza gukira ku bantu bamaze kuba divorce nkaje ugakira nkaje ukumva ko uri ready to receive someone kuko ubuzima burabandanya uri ready kumva yuko ubundi buzima nyene butegerezwa kubandanya indi mariage pourquoi pas donc twavuze ibintu bitandukanye hirya no hino nukuri turasaba ngo mugikurikirane neza mwitonze surtout mwumva umutima ndiko ndabivugana kuko twashimikiye hanini gusohoka mu mubabaro ntuhatebe nico tweko turavugana gikomeye cyane kandi nibaza ko cyabafashije gose Akamo TV mukandondera n'ubundi ahari kuganya turafise impanuro nyinshi mu mafaza atandukanye nk'ubu bukurikira ndashaka kuvuga gute abagabo bo kwikomporta nabo nyene ubu twavuze abamama n'abakobwa turashaka kuvuga kaya abahungu nabo uruhara rwabo canke ivyo bofasha nabo nyene kuko tuko turagerageza kugira ngo iki kiza cateye cy'amadivorce kigabanuke nukuri birateye ubwoba mugabo nyene si ubwoba ko mutere nukwikosora kwiraba kugira ngo dushore kubaka ingo nziza kuko urugo rwiza rumeze neza igihugu kimera neza abana bacu bamera neza amashengero amera neza bisigura yuko mariage niho hari umutima w'Imana burya mariage ni ikintu gikomeye cyane uyu mugabo atamerewe neza umugore atamerewe neza burya turabibona rero ndashima Imana ko Imana yankijije meze neza ndaguwe neza nukuri ntwenze abantu banyegereye baranzi ndatwenga nkiyagura kuko nta kintu na kimwe kikiri ngaho mu mutima wanje oya nguwe neza cyane gose vraiment turabibona sukwidigadiga ariko nanje ndashaka mumere nka jewe vraiment mubeho ntimugume aho hantu nico twadushimangiye ko rero kuvuga ati gute twova muri uwo mubabaro rero ndabashimiye abadukurikiranye mugire commentaire mufyonde mugire like mugire kuri subscribe mugire j'aime donc benshi bashoboka bashobora kumva ibiganiro vya Akamo TV yuko ni ibiganiro ngira kamaro kandi bifasha abantu benshi turavyizeye rero Imana ibahezagire à la prochaine bakunzi bacu tubashimire cyane mwakoze kubana natwe mwakoze kutwumviriza mwakoze kumviriza cyane ikiganiro cacu cukungene wosohoka uri umutsinzi muri rupture wagize que ça soit muri rupture ya fiançailles que ça soit rupture y'urugo turabashimiye gose hope yuko mwize ibintu byinshi shimire mwese mwadukurikiranye ndetse n'abadukurikiranye bakiri single mwese turabaramukije tubashimira ko mwakurikiranye ibiganiro byacu n'ikindo mugipartage mubwira abagenzi banyu burya iyi ni inyigisho idasanzwe kumbure nawe utari mariye cyangwa utararonka umuntu bashobora kukwigisha aba bariko barabivuga ni kubera bataronse umuntu abigisha kijya gihe mugabo we uraronse ukuvunira kagoye ukwigisha nawe gira partage ubisangize benshi kumbure tube aware ibintu biko biraba tubimenye ibintu kungene bimeze kandi mwibuke ibi bintu two turavuga si gushigikira cyane divorce oya namba nituyishigikiye ahubwo nibitwigisha kugira ngo nitugwe muri uwo mutego canke nitugwe muri ico kibazo kugira ngo tumenye kungene tubigenza no kungene twifata twamaze gushika muri zongo no kungene two kwifata byamaze kudushikira ego murakoze cyane kwa mwadukurikiranye be blessed.